Yesu nashimwe. Yesu ndamutse mpaguruka muri iki kibanza. Yesu yarangiriye neza. Yesu naje ngaha jemerewe nabi cyane. Mugabo ndumva ko Imana iriko irangendera mu mutima. Kandi mu gatondo nahagurutse ndabyuka ngira nkarabe haca haza umusonga ikintu gicumita mu mbavu. Mugabo ndashimira Imana aho dutanze igisirimbo uwo musonga sindasubira kubumva. Rero jewe mpagurutse ndi ukuri jewe naragwaye kenshi ndivuza mu Carama mu Bashinwa nagiye inturo zishika 4. Mu masengesho nagiye mu masengesho 3. Mugabo wapi biranga. Baransengera ngashika muhira nkumva ko ari mitende mugabo bikamara ukwezi amezi 2 bikanka mu mugongo sinicare simpagarare nkajugumira kugezaho nzimba umutumba wose ngasigara nyarika amazi masa no muzuru mujisho mu mutwe. None mpagurutse nshimira Imana yanzanye ikirenge ngaha je ndumva hakongera ndahakiranukire. Ubu ndaryama ngasinzira kandi ngafungura. Ubu nizimbaburo ndashobora gucana kandi ndunama mugabo handi nagahuzu batakameseje sinakamesa kuva mu myaka 3 shitse uri ku kwezi mu kwezi kwa 5 ahantu hose nagiye yeshimiye intahe ngaha kuri isengero muri burakeye nsubi ku munsi wa kangahe ndaza gusenga ngaha kibasha je ndumva nubundi naho ntaha simerewe neza. Sinzi ukuntu umutima umvugishije ntibasha yomba mbaba wa muvyeyi wacu wo ngaha je wakansengera nkumva imisonga munda ukuntu ibambuye. Hewe ncandaza kandi ngaha aransengera candataha shitse muhira ndataha bino mbariye nkoresha Mana yo mwijuru naciye numva byose munda merewe neza cyane. Mugabe ikindi kinyene kikigize uko kuguru niko bitaraza neza. Uko kuguru maze umwanya nkigira njya numva nkiyaga bikanja nk'intozi. Ariko mugabo icakoze bya mbere shima Imana n'ibindi giye kubinkorera cyane amashimwe yanje ageraho.